Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 88 n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza mbaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo, amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo kumira icyorezo cya virusi ya corona. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Burundi, Vice Perezida wa mbere w'igihugu arahumuriza abaturage ko amategeko azubahirizwa nyuma y'urupfu rwa Perezida Petero Nkurunziza. N'amashyirahamwe irongowe n'ikiganiro cy'umukuru w'igihugu nuko bisabwa n'ibwirizwa shingiro dushobore kumenyesha ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yuko umukuru w'igihugu atakiriho. Iyo sentare izotubwira ibyo dushobora gukora. Uwo ni Gaston Sindimwo, Vice Perezida wa mbere w'u Burundi. Amakuru yacu nanone aribanda kuri Burundi, ni mukanya tugumane. Reka ariko mugenzi wanjye Aloys Bigirimana abanza tugezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Urakoze Geoffrey. Muri Afrika abantu 81 nibo bamaze kumenyekana ko bishwe ku munsi wa kabiri n'intagondwa zishimikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu mu mihana yo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Abategetsi bashikirije kuri wa gatatu ko abo barwanyi barashe bongera biruka inyuma y'abanyagihugu bakoresheje imodoka mu gitero cabereye mu mihana yahitwa Felo. Buramatari wa leta ya Borno Babagana Zulum Umara yabwiye amesha makuru ko hari abandi bantu ndwi banyurujwe. Yashikirije ko abafa bashobora kwiyongera kuko bamwe mu bakomeretse cyane baremvye. Abategetsi bo muri ako gace bashikirije ko ico gitero casa nko kwihora ku ntagondwa z'abayisilamu ziheruka kwicwa n'umurwi w'abanyagihugu wishize hamwe kugira uhagarike ubusuma bukorwa ku bitungwa vyabo. Abasivili 9 barimwo abana 5 barishwe ku mugoroba ku munsi wa kabiri mu ntara ya Ituri mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo bwicanyi bwegeswe ku muhari witwaje ibirwanisho witwa Kodeko ukorera muri iyo ntara. Richard Deba Kondo arongoye umutumba w'ako gace ubwo bwicanyi bwabereyemwo, avuga ko amazu ashika 150 yaturiwe kandi abanyagihugu baciye bahunga bahejeje gufuba ababo. Umuhari Kodeko uvuga ko urwanira inyungu z'ubwoko bw'abalendu bugizwe ahanini n'abarimyi kandi bama batanye mu mitwe n'abahema b'aborozi n'abadandaza. Washington, ijwi ry'Amerika. Abategetsi bakomeye mu bajejwe umutekano muri Zimbabwe barabeshuje ibihuha bivuga ko hari abashatse gutembagaza ubutegetsi. Inyuma y'imyaka 2 Robert Mugabe akuwe ku butegetsi n'akagwi gashigikiwe n'abasirikare. Akanama kadasanzwe k'umutekano kagizwe n'abakuru b'abasirikare n'abapolisi kagiriza abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi abahoze mu mugambwe ZANU-PF kwirakwiza ayo makuru. Abandi badoma ko urutoki ni itangazamakuru, abadiplomate, abanyaburaya hamwe n'indongozi z'amadini. Ako kanama k'umutekano muri Zimbabwe kavuga ko ivyo bihuha ari uburyo bwo gucafuza ishusho ya perezida no kubiba urwanko mu gihugu. Leta z'Ubumwe za Amerika isaba ko haba ihagarikwa ry'imigwano muri Libya kandi ihamagarira imigwigwana gukingira igisata ca petroli igihugu kizeko uburaro n'uburamuko. Ibi byashikirijwe kuri wa gatatu n'umushiranganje w'imigenderanire n'andi makungu wa Amerika Mike Pompeo. Ni igihe leta y'ubumwe yashikiriza ko ibisasu byatezwe mu kuzimu byishe abantu bashika 7 ku murwa mukuru Tripoli. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha yasabye kuri wa gatatu ko abagirizwa ibyaha byo mu ntambara yabereye muri Sudani bishikana. Ni nyuma y'umunsi umwe Ali Kushaibe yishikanye kuri iyo sentare ifise icicaro Irahe mu Buholande. Umukuru w'iyo sentare Fatou Bensouda yabishikirije inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano. Yavuze ko Kushaibe yagirizwa ibyaha bihohotera ikiremwa muntu yatwawe muri iyo sentare inyuma yo kwishikana muri Republika ya Centrafrica. Bensouda yashimiye Chad, Ubufaransa, Ubuholande hamwe n'umugwi wa ONU muri Centrafrica. Uwo Ali Kushaibe
yaronderwa na CPI kuva mu mwaka w'ibihumbi 2007 ku ruhara yagize mu bwicanyi arongoye umuhari witwaje ibigwanisho w'abajanjawidi. Urakoze Aloise kutugezaho ayo makuru. Amakuru yacu tuyahere mu Burundi aho nyuma y'urupfu rwa Perezida Pierre Nkurunziza wayoboraga icyo gihugu, Vice Perezida wa mbere Gaston Sindimwo yemeza ko vuba cyane inama y'abaminisitiri igiye guterana kugira ngo igane urukiko rwubahiriza itegeko nshinga rwo rushinzwe kwemeza umukuru w'igihugu w'inzibacyuho mu gihe uwakiyoboraga yitabye Imana. Eloge Wilikaneza arakomeza. Inyuma y'umutaga mukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda yagiye ku kirimba citiriwe Ntare Rushatsi i Bujumbura gusinya mu gitabo c'iteka, abandikamwo ico bibukira ko Perezida Nkurunziza n'abamunamira batanguye gusinya mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu. Mu gatondo hari hagiyeyo abandi bubahwa bagizwe n'abashikiranganji, abaserukira ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu mu Burundi hamwe n'abandi. I Bujumbura co kimwe no mu zindi ntara z'igihugu, abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeje ko ubuzima bwakomeje ukuri kwamye inyuma y'itangazwa ry'urupfu rwa Perezida Nkurunziza kuri uyu wa kabiri ku gicamusi. Uretse amadarapo yamanitse kugeza hagati, abadandaza bagumye bacuruza, abakozi baraja ku mirimo, n'uruja n'uruza ruguma kwa kundi. Nta basirikare canke abapolisi bongerejwe mu mabarabara, nta kintu kidasanzwe kiboneka mu vy'ukuri. Ubuzima bwakomeje ukuri kwamye, abantu baratekanye. Ni kumwe mu bantu bakumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura avuga. Eka no kumugwa mukuru wa politiki Gitega nico kimwe. Nubwo abantu ejo kukagoroba bacitse ivutu bacumva urupfu rwaho zarongoye Burundi Nkurunziza, bakugara isoko nkuru yaho, abakora imyuga itandukanye bakihutira kuja mu mago yabo. Kuri uyu wa gatatu abahaba bemeza ko imirimo yakomeje ukuri kwamye. No mu ntara z'umanuko bushira uburengero nka Makamba na Rumonge, hamwe no mu buraruko bushira ubuseruko nka Ngozi, Kirundo na Muyinga, hamwe no mu buraruko bushira uburengero muri Cibitoke na Bubanza, niko vyari hatibagiwe mu buseruko muri Ruyigi na Cankuzo. Icegera ca mbere ca nyakwigendera avuga ko vuba leta igiye kwitura sentare yubahize bwizwa nshingiro kugira ngo ntihagume igihengeri. Gaston Sindimwo bamashaka gutuza imitima y'abarundi, turamenyesha yuko ibitekanye n'ubwizwa shingiro byose bizokorwa. Twifuza ko uyu muvyeyi tubize tutomukurikiza agahinda k'aba canke abandi. Twebwe rero nk'uko turekurirwa n'ubwizwa shingiro, tuzokoranya inama shikiranganji kugira ngo inama shikiranganji irongowe n'ikigaca c'umukuru w'igihugu nk'uko bisabwa n'ubwizwa shingiro dushobore kumenyesha ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yuko umukuru w'igihugu atakiriho. Hanyuma ibikurikira iyo sentare izotubwira ivyo dushobora gukurikira. Mwebwe ni mureme mu bisanzwe ariya iminsi itegekanijwe, tuzokurikiza iminsi isabwa kugira ngo ico gikorwa kibe. Mu maguru masha ico gikorwa kizokorwa atangorane. Murindire duheze gushikiriza iyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, ibindi bizoca mubimenyeshwa n'inzego zibijejwe. Bwana Sindimwo afata Pierre Nkurunziza nka samu vyari bwa kabiri aramutaka. Tumuze umugenzi, tumuze umuvukanyi, tumuze umuvyeyi w'abarundi bose. Ikindi tumuze umuntu yitangiye igihugu kugira ngo Uburundi bugume uko buri uno munsi. Twebwe rero nico tuzomwibukirako, n'ibikorwa vyinshi yakoze abarundi benshi bazomwibukirako. Hariho umugani bavuga ati ikirundi ati akamaro k'umuvyeyi ukamenya atakiyo. Ubwa mbere Petero Nkurunziza ni umuntu yihanga, adafatira gakame, azi gufata abantu umwe wese akamufata ukwiwe, hanyuma kugira ngo twubake igihugu. Ivyo twarabibonye kandi umuntu adafatira aho nyene, abanza gutohoza, yakunda kurwanira ubwigenge bw'igihugu. Petero Nkurunziza yatwaye mu bihe bidasanzwe, mu bihe abarundi bari baciye mu mwanya munini bari mu ngorane zidasanzwe. Amatwara yiwe yacu twese yaratumye abarundi begerana. Ubwa mbere aho umukuru w'igihugu ashobora kurangiriza ikiringo ciwe agatunganya amatora atari mu bahiganwa kugira ashikirize uwamusubiye. Ico ni ikintu gihagije kandi kitazoba kwibagirana na gatoya. Twifuza gutekanya abarundi bashira ubwoba n'uzo bamuswa kino gihugu. Uyu mugambi wo gukura abarundi ubwoba
ari bwibe abo bantu bose. Leta zunze ubumwe za Amerika zarungitse ubutumwa bwo guhoza abarundi na leta inyuma y'urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Ico gihugu kivuga ko citeguriye gukorana n'umukuru w'igihugu mushasha aherutse gutorwa. Leta zunze ubumwe zirahojeje abo bose bagandariye Perezida Pierre Nkurunziza. Dukomeza ubucuti n'ubugenzi n'ihanga ry'i Burundi dufatiye kwibisikanya ry'amahoro aho hatowe umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye. Twiteguriye gukorana nawe na leta nshasha. Dusubiye kwemanga inkunga yacu ku vyifuzo vy'u Burundi biganisha kuri kazoza ka demokarasi, iterambere n'amahoro birushirije. Nikitangazo rya leta rivuga. Iruhande y'ubu butumwa n'ubundi bw'abubahwa n'indongozi nyinshi ku isi harimo n'ubwa President Paul Kagame yashize ku rubuga rwa Twitter n'aho abatari bake mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi bamufata nk'umwansi w'u Burundi bakaba batanabihaga amatama haba mu materaniro bagira hamwe n'amasengesho ya bamwe. Eroge Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Urakoze Loge. Noneho tuzamuke mu majyaruguru y'igihugu turebe uko byifashe mu ntara ya Ngozi aho nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza avuka. Muri inkuru yaradijwe rya Amerika teguwe twifashishije abanywanyi bacu mu Burundi, turagezwaho na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda. Mu ntara ya Ngozi aho umwisi Perezida Nkurunziza avuka, urupfu rwiwe rwakiranywe umubabaro mwinshi. Mu bisata vya leta hakozwe imirimo ibayabaye n'ubwo umutekano waboneka ko wifashe neza. Nko mu gisata c'ubutungane ibiro by'abacamanza n'amasentare byari vyuguruye. Umwe mu bakora muri ico gisata mu ntara ya Ngozi yabwiye isoko ry'Ijwi rya Amerika ko buguruye ariko ko baronse itegeko ryo kudasasa mu manza zaba iz'amatati canke iz'ivyaha zari ku rutonde rwo kuburanishwa muri iyi misi kigandaro. Uyo mukozi wo mu butungane atashimye ko izina ryiwe rije habona, amenyesha ko imanza z'ivyaha zikibiriraho zishobora kuburanishwa mu gihe zoboneka. Amasoko y'Ijwi rya Amerika mu gisagara ca Ngozi atumenyesha ko mu bindi bisata vya leta hakozwe imirimo ibayabaye. Nko mu biro vya komine Ngozi hahora haboneka abantu benshi baje kwitura ibisata bitandukanye bihakorera, haboneka abantu bake cyane. Ibintu vyari nkuko no ku biro vy'intara aharangurirwa imirimo itandukanye mu karere k'uburaruko. Kubwayo makuru uruja n'uruza rwahora rwibonekeza ku biro vyo gutoza amakori n'amatagisi ya leta rwari rwagabanutse aho ku biro vy'intara mu gisata ca Obeya. Ayandi makuru yatohojwe n'Ijwi rya Amerika avuga ko ingendo zimwe mu ngendo z'akazi zazitekanijwe hagati mu gihugu zasibijwe aho mu ntara ya Ngozi. No mu bisata vy'abikorera utwabo imirimo yakozwe, yamara ibikorwa vyatanguye nabi nk'aho biboneka ko bari bacitse intege. Nko mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu aho ingenzi zari nkeyi cyane mu gitondo c'uno wa gatatu. Ivyo navyo Ijwi rya Amerika ribikesha umwe mu badereva b'imiduga yunguruza abantu n'ibintu akorera mu gituro c'imodoka zitwara abantu n'ibintu mu ntara ya Kayanza, Kirundo na Muyinga. Amakuru dukesha abanywanyi b'iradiyo Ijwi rya Amerika amenyesha ko inkuru y'urupfu rwa Perezida Nkurunziza imaze kumenyekana habaye ikimenyetso c'ubwoba na hatategeko ryo gutaha kare ryasohotse. Bamwe mu bari bamenyereye guteramira mu bunywero mu gisagara ca Ngozi baribwirije gutaha kare. Aho Ngozi umuhisi Perezida Nkurunziza yahaba kenshi kuko yarasanzwe ahafise ikirimba ashikiramwo ahavuka ku mutumba wa Buye muri komine Mwumba. Yahakorera ibikorwa vy'uburimyi n'ubworozi, akanahakorera ibikorwa vyo kunonora imitsi, aho yari yanashinze ishuri ryigisha umupira w'amaguru Academie Message. Kuri uyo mutumba nk'uko amakuru adushikira abivuga, abaho bemeza ko babuze umuvukanyi hejuru kubura umukuru w'igihugu. Tukiri kuri iyo nkuru, abategetsi batandukanye hirya no hino ku isi bakomeje gutanga ubutumwa bwabo ku Burundi no ku muryango wa nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza. Thomas Kamilindi yegeranije bumwe mu butumwa bwabo. Nyuma y'urupfu rwa Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ejo bundi kuwa mbere w'iki cyumweru, abategetsi bo ku isi batandukanye barimo baratanga ubutumwa bw'akababaro no kwifatanya n'abarundi n'umuryango wa nyakwigendera. Perezida wa Afrika y'Epfo akaba na perezida w'inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika yunze ubumwe Cyril Ramaphosa aragira ati Uburundi na Afrika yose babuze umuyobozi wari waritangiye imizamukire y'abaturage, kwihaza muri byose, ubusugire bw'abaturage be n'igihugu n'amahoro ku mugabane. Ni ku butegetsi bwa Perezida Nkurunziza Uburundi bwabaye kimwe mu bihugu byohereje abasirikare benshi mu butumwa bw'amahoro muri Somalia. Uburundi kandi bwohereje n'ingabo z'amahoro muri Repubulika ya Centrafrica.
Perezida Ramaphosa aributsa kandi ko Afurika y'Epfo yagize uruhare runini mu mishyikirano y'Abarundi yabyaye amasezerano y'amahoro y'Arusha muri Tanzania mu mwaka w'2000. Aributsa nanone ko Perezida Nkurunziza yagize uruzinduko rwe rwa nyuma muri Afurika y'Epfo mu 2014 rwavuyemo amasezerano y'ubufatanye mu nzego zitandukanye hagati y'ibihugu byombi. Umukuru w'igihugu cy'Afurika y'Epfo asoza ubutumwa bwe asaba Abarundi kubungabunga ituze n'amahoro nyuma y'urupfu rwa Perezida Nkurunziza no muri ibi bihe by'inzibacyuho bikurikiye amatora yo ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa gatanu gushize. Naho umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Stéphane Dujarric mu itangazo yashyize ahagaragara aragira ati umunyamabanga mukuru arihanganisha guverinoma, abaturage b'u Burundi n'umuryango nyuma y'urupfu rwa Perezida Pierre Nkurunziza. Yongeye kandi gushimangira ubushake bw'umuryango w'abibumbye bwo gutera inkunga guverinoma n'abaturage b'u Burundi muri iki gihe bugarijwe n'icyorezo cya virusi ya corona no mu migambi yabo yo gutegura ejo heza hazaza kandi h'amahoro ku buryo burambye ku banyagihugu bose. Urakoze Toma. Inkuru y'urupfu rwa Perezida Pierre Nkurunziza turagarukaho mu kanya gato tureba ibitekerezo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika, ariko reka tubanze duha umwanya mugenzi wacu Eric Bagira ubusa atubwire icyo abanyarwanda baturiye umupaka wa Nemba huza igihugu cy'u Rwanda n'icy'u Burundi biteze ku migenderanire hagati y'ibihugu byombi ku butegetsi bwa Perezida mushya uzayobora Burundi. Ijwi rya Amerika igera ku mupaka wa Nemba mu karere ka Bugesera uhuza u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi yasanze ufunze. Biboneka ko hashize iminsi myinshi uyu mupaka udakoreshwa. Ku ruhande rw'u Rwanda ijwi rya Amerika yasabye umwe mu bapolisi babiri bari barinze umupaka kugira ngo irebe umwuka uri hagati ku mbibe z'ibihugu byombi, maze uwo mupolisi kuri telefone ngendanwa ye abaza bamukureba amubwira ko atumenyesha ko bitemewe kwinjira muri uyu mupaka. Uwo mupolisi wari ku mupaka wa Nemba yatubwiye ko umaze iminsi myinshi ufunze. Yatubwiye ko mu biro by'abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda haba harimo umukozi umwe agira ibyo atunganya, ariko nabwo bitari buri gihe. Aha ntibyemere kuhafata ifoto igaragaza uwo mwuka uhari. Ku ijisho ry'umunyamakuru mu gihe gito nahamaze nabashije kubona abantu babiri bagenda mu mupaka. Hari haparitse kandi n'imodoka nto biboneka ko ariyo mu bwoko bwa Suzuki. Aho ku ruhande rw'u Rwanda kandi nari mpagaze nganira n'umupolisi haboneka icyapa gishinze ku ruhande rw'uburyo kuwabagana mu merekezo y'u Burundi kibuza imodoka kwinjira. Hagati mu muhanda kandi hari bariyeri ifunze mu buryo bugaragara nk'ikimenyetso cy'uko umupaka utakiri nyabagendwa. Nta kimenyetso ijwi rya Amerika yabonye kigaragaza ko haba hari umutekano udasanzwe ku bihugu byombi. Muri ibi bihe hakunze kumvikana icyuka kibi hagati y'ibi bihugu. Nyuma yo guhakanirwa ko bitagishobotse kwinjira mu mupaka wa Nemba, ijwi rya Amerika yongeye gutekereza kuri zimwe mu nzira z'ubusamu haba abanyarwanda yewe n'abarundi bamye bakoresha mu migenderanire ibintu bikimeze neza. Ubu ntushobora kurenga hano pe ujya i Burundi, ntabwo bishoboka nta na gato. Ubu ngubu nta nuharebesha n'ijisho, yaba ari we cyangwa se natwe nta muntu uhakandagira. Aho nari ngeze mu murenge wa Kamabuye ahazwi nko ku Munzenze ku kiyaga cy'Uhuha. Uhari mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda ku ruhande rw'u Rwanda, abareba imbere komine Busoni yo mu Burundi. Usatira Burundi ku ruhande rw'u Rwanda haboneka akazu kubakiwe abashinzwe umutekano wo mu rwego rw'inkeragutabara. Aba barahirirwa bakanaharara barinze umutekano, nta muturage w'umunyarwanda cyangwa w'umurundi wemere kuharenga. Muri ibi bice by'ibyara abaturage b'ibihugu byombi bakigenderana wasangaga haboneka urujya n'uruza ku Barundi bakundaga kuza guhahira mu Rwanda no gukodesha imirima bagahinga bakagabana n'Abanyarwanda, cyo kimwe n'Abanyarwanda bakajya guhahira i Burundi. Amafaranga yahise azamuka aho Abarundi batakizirino, umuntu agakorera amafaranga 500, ariko Abarundi uwabahaga 500 600, ariko ubu umunyarwanda amakeya ni 1000. Undira Abarundi bakiza bari baradutesheje agaciro. Wa munyarwanda akavuga ati genda akoresha umurundi wa makeya wa 300 ntibatinyaga kuyakorera. Ariko aho bafungiye Abanyarwanda bagize agaciro, ubundi Abarundi bari badutesheje agaciro. Nawe wajya ukoresha Abarundi mu mirimo twarabakoreshaga kuri 500 na 400, ariko ubu ngubu byarakagaze, umukozi ni 500. Kubera ibyo byose bitakiriho hari impinduka zigaragara ku baturage b'ibihugu byombi, nk'uko batuye mu murenge wa Kamabuye babibwiye ijwi rya Amerika. Nk'ubu ngo ibiciro cy'ibishyimbo kiri kuri 600 700, ariko mbere by'i Burundi biza usanga ibishyimbo biboneka kuri 400 300,
ariko ubu birahenze. Mu gihe rero kugeza ubu mu Burundi hamaze gutorwa umukuru w'igihugu mushya, abanyarwanda bakavuga ko biteze impinduka ku migenderanire y'ibihugu byombi. Kubera ko ejo numvise u Rwanda rwohereza telegaramu y'ishimwe ko batoye neza, wenda twiteze impinduka z'u Rwanda n'u Burundi. Burundi turabona ibyo byose rero umuyobozi ugiye ashobora kuzabivugurura, azabivugurura kuko turabyizeye. Bizabungura iki hagati y'ibihugu byombi? Sohera duhahirane nk'uko twahiranaga. Nkumbe tugihahirana, urabona ibintu byaturukaga hariya tukagura, umuntu afite nk'akantu hano akagenda akakagurishayo, nta kibazo twe dufite. None ibibazo byabaye ibibazo, urabona hano dusigaye tugura ibishyimbo bihenze kubera ko bitacyambuka. Njye ndumva icyo nifuza nuko twakora tukagira imibanire myiza, tugasurana nk'uko twasuranaga, hano twanaga n'abageni, mwakoresha ubukwe tugatumirana. None ntibikibaho. Ubwo rero haje imigenderanire myiza, twabona ibishyimbo cyangwa tukabona n'ibindi, ibiciro bikabasha kumanuka. Ijwi rya Amerika ntiyabashije kugera ku Barundi cyangwa se kubaca iryera ngo twumve niba nabo bahuje ibyiyumviro n'aba banyarwanda. Gusa mu bihe bitandukanye twagiye tuganiriza impande zombi zahurizaga ku byifuzo bibumbatiye ukuzahura imibano y'ibihugu byombi. nka kwibutsa ko imigenderanire hagati ya Kigali na Gitega yatangiye gutosekara kuva mu 2015 ubwo wari perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza yashakaga kwiyamamariza indi manda itaravuzweho rumwe. Ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage b'abarundi byahungiye hirya no hino ku isi, maze icyo gihugu kikavuga ko u Rwanda rwari nyirabayazana mu bibazo cyari gifite, u Rwanda narwo rukabyamaganira kure. Impinduka zitezwe ku mutegetsi mushya mu Burundi, General Evariste Ndayishimiye uheruka gutorwa, uretse na rubanda rugufi ku bihugu byombi n'andi mahanga ziteza amaso. Bagira ubusa ijwi rya Amerika inemba ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Tugarutse rero ku nkuru y'urupfu rwa Perezida Petero Nkurunziza wayoboraga u Burundi. Abanywanyi b'ijwi rya Amerika bafite icyo bavuze ku rubuga rwacu rwa Facebook. Eloge Willy Kaneza yadusomeye bimwe mu bitekerezo byabo. Hari abakunzi ba radiyo ijwi rya Amerika benshi banditse ku rubuga rwacu rwa Facebook bahuriza ku kintu kimwe, bati Imana imwakire imuhe iruhukiro ridashira. Abo barimwo Diego Harera yagize ati RIP Monsieur Président, Imana ikwakire mu bwami bwayo. Naye abarimo Prince Nshizirungu, Alain Fleury Mugisha, Hagenimana Yusen, Charles Chaz na Rwibagizi Humbi Jean, bose bagize bati pole, Imana imwakire mu bayo kandi aruhuke mu mahoro. Emmanuel Rwagahungu nawe yongera hati uruhuke ugiye nk'intwari. Abandi bibaza ibibazo hakaba n'abagaragaje akababaro barimwo. Clovis Habarugiragira ati niyigire nzomukumbura, adusigaranya agahinda yari intwari, ntacu umuntu yoronka avuga ku vyakoreye abarundi, niyigire aruhuke mu mahoro. Masengo Jean Pierre nawe ati pole sana bavandimwe b'abarundi. Staninda Barushimana nawe ati kubera iki muvuga ivyo mwishakiye mudatahura ubuhanuzi bwo mwijambo ry'Imana? Ubugombe bw'Imana nibwo gusa buzoganza ibihe bidashira. Niyo komera nawe ati sad news really, inkuru mbi ibabaje cyane. Birumvikana urubuga rwa Facebook rwugururiwe bose, mu banditse harimwo n'abagaragaje uburakari ariko abandi bakabasubiza. Hari n'abandi bagaragaje uko bakiriye urupfu rwa President Pierre Nkurunziza, hari n'abatarahise bemera cyangwa bakira iyo nkuru mbi. Abo barimo Hitimana Jimagira ati hari n'ababeshe ko peka yapfuye kandi ari ukubesha. Ngubwo umwe mu butumwa rero abakunzi b'ijwi rya Amerika banditse ku rubuga rwacu rwa Facebook. Nawe ahuri turagutumiye, uru rubuga n'urwa bose, wo twandikira wumvikanisha igitekerezo cawe, yaba ari ku rupfu rwahoze ari President w'u Burundi Pierre Nkurunziza canke se ku kindi kibazo kiri ku mutima wawe. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Urakoze Eloge. Tugaruke hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hamaze iminsi imyigaragambyo yo kwamagana urugomo rw'abapolisi ku baturage, by'umwihariko abirabura. Kimwe mu bimenyetso bikomeye byaranze iyo myigaragambyo cyabaye gutera ivi. Iki kimenyetso cyaje gute, gisobanura iki? Reka tubibaze mugenzi wacu Thomas Kamilindi. Ku buryo bw'akataraboneka, abapolisi benshi nabo batera ivi. Abigaragambya birabatungura cyane, by'umwihariko igihe abapolisi barinze hoteli imwe bwite ya Donald Trump mu murwa mukuru w'igihugu Washington DC, na bamwe muri FBI, ikigo cy'ubugenzacyaha cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabo babikoze. Nk'uko abavugizi babo batandukanye babisobanura, abapolisi baba bashaka kwereka rubanda ko babubashye, bicishije bugufi imbere yabo kandi ko bumva ubutumwa bwabo. Gutera ivi bikomoka he? Iruhande rw'amafoto acicikana ku mbuga nkoranyambaga y'imbaga y'abigaragambya bashinga ivi hasi, aya Martin Luther King n'aya Colin Kaepernick akunze nayo kugaruka cyane.
Mu 1965 urugamba rwo guharanira uburinganire hagati y'amoko rwari rushyushye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwari arangaje imbere abandi ni pasitoro w'umwirabura Martin Luther King Jr. wo mu itorero ry'Ababatista. Inshuro nyinshi mu myigaragambyo yabo we na bagenzi be babonaga abapolisi baje n'impirita bagatera ivi hasi cyangwa ndetse bagapfukama bakisengera ntibahangane n'abashinzwe umutekano. Urugamba rwabo rwabyaye amategeko abiri yahinduye isura y'igihugu. Ni itegeko ryimakaza uburenganzira bw'abirabura bwo gutora no gutorwa, ni itegeko rishimangira uburenganzira bwo kwidegembya kwa rubanda muri byose kandi hose mu gihugu, droit civil mu gifaransa. Nyuma yabo gutera ivi hasi nk'uburyo bwo kwigaragambya byarasinziriye. Byagarutse nyuma y'imyaka 50 ku buryo bw'agatangaza kubera umusore w'umwirabura witwa Colin Kaepernick, umukinnyi w'umupira wo muri Amerika bita football américain mu gifaransa. Iyo bajyaga gutangira imikino mu marushanwa ya NFL, National Football League, Kaepernick yabanje kujya yiyicarira abandi bakinnyi bose n'abaje kureba umukino bahagaze mu gihe indirimbo yubahiriza igihugu yabaga irimo ivuga. Ariko mu 2016 yarabihinduye, noneho atera ivi hasi. Byakubise inkuba, abantu benshi barimo na Perezida Trump ubwe baramwikorera, baramutuka, baramusebya, bavuga ko adakunda kandi asuzugura igihugu, ibendera ryacyo n'igisirikare cyacyo. We yasobanuriye itangazamakuru ati rwose nkunda igihugu cyanjye, gusa ndashaka ko gihinduka mu buryo bwiza.